Reka ndabaramutse nanabahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV niya mboneshakure imwe rudende yabemereye kujira bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino muri ano makuru yo kwigenekerezo ry'umunani z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023 amakuru yihuta cane kwifatwa n'ipfungwa ry'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB tukaba duhejeje kumenya amakuru y'ukuntu yafashwe akaba apfungiwe mu gasho k'iperereza akaba yanafashwe n'umuyobozi mukuru w'iperereza mu gihugu turaza kubabwira ivyo amatohoza yacu yamaze kwerekana dosiye ya Dieudonné Murengerantwari yahora arongoye banki nkuru y'igihugu yoba ifitaniye isano n'ibigize imisi biravugwa mu gihugu by'abariko barategura gutembagaza umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito Dieudonné Murengerantwari yoba azize iki ese yoba afise aho ahuriye n'imfungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni ese yoba afise aho ahuriye n'abategetsi bagiye barahabwa amafaranga mva makungu y'amadolari mu buryo bw'amanyanga akomeye Dieudonné Murengerantwari yoba afise aho ahuriye n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo yawe yavuzwe mu manyanga atari make mu gisirikare c'u Burundi turaza kugenda tubica irya nino ni ingingo ihejeje gufatwa umukuru w'igihugu akaba yaciye asohora itegeko ryo gusubiriza Dieudonné Murengerantwari mu mabanga y'umurongozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB amakuru yose duhejeje kuronka muri kano kanya muraza kumenya vyinshi ivyo bikaba bije bikurikira izindi mpinduka zidasanzwe perezida Ndayishimiye ariko arakora yoba mu bushikiranganje butandukanye ndetse n'abategetsi bagiye batandukanye mbere no mu mugambwe CNDD FDD perezida Ndayishimiye akaba arigizayo abo bose abona ko badakora neza ivyo bamwe babona ko bishobora gutuma perezida Ndayishimiye arwiza abansi turaza kugenda turabica irya nino vyose muri ano makuru twabiteguye inyuma yifatwa n'ipfungwa rya Dieudonné Murengerantwari hari bamwe bavuze ko yoba yagomba gutoroka igihugu kuko yari yamaze kumenya ko agiye gufatwa agafungwa kubera ko Dieudonné Murengerantwari yafashwe n'abakozi b'iperereza mu gihe yari afise urugendo aho bivugwa ko yari kuja mu gihugu ca Maroc akaba yari kujana n'abandi bategetsi bashika kuri 7 abo bategetsi nabahe ese abo bategetsi bo kuri ubu ngubu bari hehe bamaze kuva mu gihugu nkuko amakuru adushikira bivuga turaza kubigaruka ko vyose tuzane kubabwira ico Dieudonné Murengerantwari vy'ukuri yoba ariko aragirizwa mbere n'ukuntu umukuru w'ibiro vy'iperereza mu gihugu ari wenyene yagiye kumwifatira akaba yafatiwe muhira iwe ikibabaje cane nuko Dieudonné Murengerantwari yafashwe yambaye ikabutura biboneka ko rero bamufashe igihutihuti ku itegeko ridasanzwe ryatanzwe uwatanze iryo tegeko ninde Dieudonné Murengerantwari akaba apfungiwe mu gasho k'iperereza turaza kubigaruka ko muri yano makuru mu buryo bw'itonido mu zindi nkuru turiko turatohoza kandi twamaze kumenya nuko wahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yoba agiye kwirukanwa mu gipolisi c'u Burundi murazi ko afise ipete rya generale ipete gose atawundi muntu arifise ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba rero ngo yoba agiye gusezererwa mu gipolisi c'u Burundi amakuru adushikira ndetse n'ivy'idosiye ya General Alain Guillaume Bunyoni turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabiteguye mu buryo buramvuye muraza kuvyumva mu yandi makuru turibuze kubashikiriza turaza kugaruka kuri cacuka kibi kiri hagati y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare muri Etat Major General Prime Niyongabo twabwiye ko General Prime Niyongabo nyene nawe yoba yugaraniwe ahantu aho General Prime Niyongabo apfungiwe ndetse n'ibiriko biraba hagati yiwe na General Neva muraza kubikurikira mu buryo bw'itonido banywanyi bacu rero ngizo ingingo nkuru ano makuru yacu agiye gushimikira ko cyonda kuri subscribe kugira igihe cyose dushize ko inkuru urajuba mu bambere bashikigwa nazo turaze ko mukunda amakuru n'ibiganiro tuba twateguye kandi amakuru yose akagushikira ku gihe iyo wafyonze kuri subscribe iyo utarafyonda kuri subscribe ushobora guteba mu kuronka amakuru urashobora rero gufyonda ko ugasangiza n'abagenzi bawe kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino Dieudonné Murengerantwari yamaze gufatwa afungiwe mu gasho k'iperereza muti vyagenze gute iyo dosiye ivugwa ko yoba ihitanye Dieudonné Murengerantwari yoba ari iyihe mu gihe perezida Ndayishimiye ari mu rugamba rudasanzwe
rudasanzwe rwo kwikurako abasuma ariko uwamunaniye akaba ari General Prime Niyongabo. Ivyiwe turaza kubigarukako. Dieudonné Murengerantwari ahejeje gufatwa akaba apfunzwe. Dieudonné Murengerantwari ubundi aziriki, dosiye yiwe irimwo ibipfungu vyinshi ariko nanone hakaba harimwo amakuru y'ibinyegezwa mutagiye muramenya. Dieudonné Murengerantwari afashwe mu gihe hari abandi bategetsi bagiye barakugwa mu mabanga. Umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu akaba rero yafashwe mu gihe yari afise urugendo rwari kumujana mu gihugu ca Maroc. Umukuru w'igihugu akaba yaciye agena umuyobozi mushasha agiye kurongora ibanki nkuru y'igihugu. Uyo nawe akaba atawundi ni uwitwa Edouard Normande Bigendako, ni nawe yagenwe mu buyobozi bwa BRB. Uyo Normande akaba asanzwe akunda no kuririmba zimwe mu ndirimbo ziwe zagiye zikunda kumenyekana cane. General Neva akaba yasohoye itegeko risubiriza ubutarariya nyene uyo Dieudonné Murengerantwari yahora ari umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru BRB. Muti rero vy'ukuri Dieudonné Murengerantwari azize iki? Nkuko twabibabwiye mu ntango, umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB akaba yaraye ahagaritswe. Dieudonné Murengerantwari akaba yahagaritswe kwigenekerezo rya 7 z'ukwezi kw'icumi mwaka 2023, ni hafi isaha 9. Akaba yafashwe n'abakozi b'iperereza baca bamutwara mu biro bikuru vy'iperereza aho yaraye ijoro ryiwe rya mbere. Mu bafashe Dieudonné Murengerantwari umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB hakaba harimwo umukuru w'iperereza ku rwego rw'igihugu. Uyo nawe ni General Major Ildefonse Habarurema. Kimwe mu vyatangaje abantu, uwo muyobozi mukuru wa BRB yafashwe yambaye ikabutura nk'uko twari twabibabwiye, bisigura ko rero bamukuye muhira iwe gihutihuti bamutwara ku cicaro gikuru ca banki nkuru y'igihugu BRB. Murengerantwari rero yafashwe mu gihe yariko yitegurira kuja mu rugendo yari kujamwo n'abandi bashika ku 8, tukaba twavuga nk'icegera ca mbere ciwe n'abandi bakorana canke se bakora mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta. Ejo rero abo bandi 7 nibo buriye indege bonyene baragenda muri Maroc, niho urugendo rwabo rwari kubashikana, ariko nanone bakaba bamaze gushika aho ku cicaro gikuru ca BRB. Bamaze gushika aho ku cicaro gikuru ca BRB barinjiye mu biro kwa Murengerantwari n'ahandi barasaka. Barangije baciye bamwaka imfunguruzo zose. Tubamenyeshe kandi ko ejo nyene hahise uwo muyobozi mukuru wa BRB yari afise urugendo rw'akazi rwari kumushikana mu gihugu ca Maroc, aho bamwe bavuga ko yari guca yigumirayo kuko yaragiye nk'uhunze. Ayo makuru ariko nta vyemezo bihari, ni biriko biravugwa inyuma yaho afashwe n'abakozi b'iperereza. Amaze gufatwa rero baciye bamujana nyene mu biro, baramutegeka kugurura ahantu hose barasaka. Ivyo bariko barasaka nawo bimenya, ariko nanone gushika ubu aho uwo muyobozi wa BRB Dieudonné Murengerantwari apfungiwe, akapfungiwe mw'iperereza ry'u Burundi ariko arabazwa kuri ayo manyanga yose. Akaba ari inkuru rero tubandanya kubatohoreza, ariko nanone amwe mu manyanga avugwamwo mutina yahe. Bivurwa ko kubera ukuntu amafaranga asohoka mu manyanga muri BRB, ubutunzi bw'iyo banki nkuru y'igihugu bugezaho umwansi ashaka. Abakurikirana amakuru y'ibiba biriko biraba akaba avuga ko amanyanga yaranze isohorwa ry'imiliyoni 20 z'amadolari mu mwaka uheze. Amafaranga twagumye dukoma induru ko yasohotse mu manyanga adasobanutse. None rero uwo mukuru wa BRB apfunzwe kubera iki? Ico tumaze kumenya nuko hari amanyanga akorwa muri BRB gusohora amafaranga mvamakungu, amadolari. Bikavurwa ko ayo mafaranga asohoka mu manyanga ateye ubwoba. Havurwa kandi ko hari akarwi k'abantu, no kuvuga abategetsi bo hejuru, bama bahabwa amadovize mu buryo budatahuritse. Ikindi catumye Murengerantwari afatwa ni amanyanga adasanzwe yaranze igurishwa ry'isima. Ibanki BRB iheruka kugurisha iyi sima ikaba yaranzwemwo amanyanga menshi cane kuva igitangura kugugwa igata igihe. Mu nyuma BRB igitangaza ko ishaka kuyigurisha hari kwigenekerezo rya 14 z'ukwezi kw'icenda umwaka 2023. Iryo tangazo rero
ryashyizwe ahabona ni banki nkuru y'igihugu BRB ivuga ko yatanze isoko. Hari itangazo yashize ahabona, iryo tangazo akaba cari nk'igikanganyoni ico guhuma amaso abantu kuko nta higanwa ryigeze riba. Iryo higanwa rero ryo kugurisha iyo sima bakaba bari bateguye amanyanga, baca rero babesha ko isoko ryatsindiye umwe mu bahanuzi sekreteri muri BRB yitwa Munezero Dieudonné, baca bavuga ko yaguzemwo imifuko 500. Amatohoza yacu yemeza ko uwo musekreteri Munezero Dieudonné yoba yabaye nk'igikoresho kuko amafaranga yatanzwe n'abo bategetsi ba BRB babesha ko yaguzwe, kumbe bagiye kuyita iyo sima nyene, bagiye kuyisesa kuko yari yaramaze guta igihe. Baca rero berekana amafaranga arenga imiliyoni 22 z'amafaranga y'amarundi ngo niyo yaguzwe, kandi vy'ukuri iyo sima yari yarataye igihe baja kuyita. Mu ncamake BRB isanzwe iriko yubakisha kontwari y'inzahabu canke ico twokwita guichet unique muri quartier y'Icumi ya Ngagara, meri ya Bujumbura. BRB rero ikaba ifitaniye amasezerano n'ishirahamwe ririko ryubaka ko BRB ariyo isohora ayo mafaranga canke se izohora yigurira ibikoresho vyo kubaka. BRB ikaba isanzwe iriko yubakisha kontwari y'inzahabu canke izo twokwita guichet unique muri quartier Icumi muri Ngagara ndetse no muri meri ya Bujumbura. BRB ikaba ifitaniye amasezerano n'ishirahamwe ririko ryubaka ariko ko BRB ari izohora yigurira ibikoresho vyo kubaka. BRB rero ikaba yari yaguze iyo sima. Muri ayo madovize yama asohoka mu manyanga, turamaze kumenya ko n'ishirahamwe Prestige rivugwa ko ryegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, iryo naryo rikaba rigisibije mu gusohora ayo madovize, kandi aha nta muntu n'umwe bigaragara ko asinyira aya mafaranga abagiye muri ico kintu bita Prestige. Akaba ari inkuru tuzobategurira neza tuyibashikirize kuri ayo manyanga adasanzwe ariko arabera muri BRB. Muri BRB rero ibintu bikaba vyakomeye. Perezida Ndayishimiye akaba ariko arakora ibishoboka vyose akikura ko abo bose abona ko bazingamitse ubutunzi bw'igihugu. Ivyo rero bikaba biriko biravugwa mu gihe Perezida Ndayishimiye ariko arahangana n'ibindi bihangange vyinshi bihanganye mu butegetsi bwiwe, akaba ahanganye bikomeye. Intambara yo ishobora no kumuhitana, intambara ariko aragwana n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo yabogojwe mu mabanga ariko akanka kuyavamwo. Gutyo rero hakaba hariko haraba ibintu bidasanzwe mu gihe Perezida Ndayishimiye atabona uwo agiye kwizera, mu gihe rero abo yahora yizera bose bariko baraba abansi biwe. Uwo yahora arongoye banki nkuru y'igihugu BRB akaba yaraye mu gasho k'iperereza. Banki nkuru y'igihugu ikaba irongowe kuva kuri uno w'Imana gerekerezo rya 8 Gitugutu n'uwitwa Edouard Normande Bigendako, nk'uko bigaragara mu ngingo yatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu General Neva yasubiriye Dieudonné Murengerantwari. Uwo nawe akaba abarizwa mu gasho k'iperereza kuva ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu. Amakuru twakuye muri BRB akaba amenyesha ko yatwawe mu gasho n'abakozi b'iperereza harimwo n'umukuru w'ibiro vy'iperereza mu gihugu. Abakozi b'iperereza bakaba bariwe muri BRB ivyo bariko barasuzuma. Akaba rero yarafise n'urugendo rw'akazi yategerezwa kujamwo n'icegera ciwe mu gihugu ca Maroc. Amasoko yacu muri BRB bakamenyesha ko barindiriye umuyobozi wabo mukuru ku kibuga c'indege, baramubura. Urugendo rujamwo icegera ciwe gusa n'abandi bategetsi bashika kuri 7. Nk'uko rero amakuru dushikira bivuga, Dieudonné Murengerantwari we akaba yari yaramaze umwaka urenga ko gato atwara ibanki nkuru y'igihugu BRB. Perezida Ndayishimiye abategetsi arababanyamarira mu munyororo, arabapfunga umunsi ku yundi, arababogoza umunsi ku yundi.
Perezida Ndayishimiye ibintu vyose ariko arabihindura, ibiriko birashavuza cane ibicocero vy'umugambwe CNDD-FDD n'abandi bategetsi, kubona Perezida Ndayishimiye ariko arafata ingingo mwene izo atagishije inama abo bariko barakorana, ariko Neva we akavuga ko atavyo kugisha inama canke guhanuza, kubera ko abona ko n'ubundi abavuga ko bamuhanura aribo bariko baramuteza ibibazo kandi ko aribo bamuhenda, gutyo ibintu vyose yavyifatiye mu minwe. Ivyo rero bikaboneka ko Perezida Ndayishimiye urugamba rwo kubogora igihugu yamaze kurufata mu minwe wenyene, kuko abona ko atagifise uwo yizera, mu gihe abo yizera bose bariko baramugwanya, abandi nabo bakaba bariko barategura ivy'amakudeta yo kumutembagaza. Gutyo rero uru rugamba yamaze kurushira mu minwe. Co bikoze Perezida Ndayishimiye yizeye abanyagihugu bato bato karibo bazomufasha kugwana iyi ntambara, ndetse n'abasirikare bato bato n'amakungu. Perezida Ndayishimiye arazi ko ashigikiwe n'abategetsi, murazi ko amaze iminsi agenda arazunguruka mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi. Ivyo rero yagiye arasaba abategetsi no kumukingira, kubera ko yamaze kubona ko ubutegetsi bwiwe burimwo abansi biwe benshi kandi ko atanumwe ashobora kumukingira. Muri ano makuru kandi twababwiye ko General Alain Guillaume Bunyoni yahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yoba agiye kwambugwa amapete yose afise, mbere akaba agiye no kwirukanwa mu gipolisi c'u Burundi. Sentare Ntahinyuzwa ikaba yaremeje ipfungwa ry'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni. Nkuko twabibabwiye, Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi yemeje ipfungwa ry'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Niyo makuru rero twaronse. Bunyoni ashobora gupfungwa imyaka 30, akaba yari yasavye kurekurwa vy'agateganyo kuwa kane uheze, asigura ko agwaye indwara idakira kandi ko apfunzwe nabi cane. Iyo ngingo yasohowe uwahoze ari umushikiranganje wa mbere kuri uwa gatatu, niko amasoko yacu mu butungane avyemeza. Ariko nanone ariko iyo ngingo yari isanzwe izwi na bamwe mu bategetsi bajejwe amabohero n'ubutungane, kuko yashitse kuri uwa kabiri mw'ibohero rikuru rya Gitega mu vyo bita dossier dessus. Niko rero rimwe mu masoko yacu mu butungane yatumenyesheje. Ibisabo bitahawe agaciro vya General Alain Guillaume Bunyoni kubw'umwe mu bacamanza, Sentare Ntahinyuzwa ntiyahaye agaciro ivyo General Alain Guillaume Bunyoni yasavye, ica yemeza ipfungwa ryiwe mu ntahe y'icese yo kwa 28 Nyakanga 2023 yashashe mw'ibohero rikuru ry'Igitega, umugwa mukuru wa politike. Waza ari umushikiranganje wa mbere yari yasavye ko yorekugwa vy'agateganyo, agasigura ko agwaye indwara y'igisukari type D kandi ko apfunzwe nabi cane. Akaba yari yanemeye gutanga ingwate y'amafaranga y'amarundi ibihumbi imiliyoni 300 hampande y'ubutunzi bugizwe n'amazu n'ayandi matungo yafashwe n'ubutungane mu ntumbero yo kurekurwa vy'agateganyo. Sentare Ntahinyuzwa yaranse ivyo bisabo vya General Alain Guillaume Bunyoni yariko aratakambira ubutungane. Izindi ngingo rero iyo sentare nyene yemeje ipfungwa rya Colonel de Police Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko, na Samuel Destine Bamfumukeko n'indongozi yo mwiperereza bakurikiranwa muri dossier imwe n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Alain Guillaume Bunyoni ahakwa gukugwa mu kazi. Kwirukanwa mu kazi kwa General Alain Guillaume Bunyoni birashobora gushika umwanya n'umwanya, mu gihe apfunzwe kuva kuwa 8 Rusama. Uwafise ipete rinini kurusha abandi bose mu gipolisi c'u Burundi ashobora gufutwa burundu muri urwo rwego, hamwe hohera amezi 6 agipfunzwe kubw'amategeko agenga inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano mu Burundi. Alain Guillaume Bunyoni akurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kwirondera inyungu ziwe, gutuka umukuru w'igihugu no gutunga ibirwanisho adafitiye uruhusha. Akaba ashobora gupfungwa imyaka 30. Umuryango wiwe n'umuburanira ntiwabatoye ngo bagire, ntitwabatoye kugira bagire ico bavuze. General Alain Guillaume Bunyoni ivyaha ashobora kwagirizwa ariko aragirizwa ni ivyaha bishobora kwagirizwa abandi bategetsi
nk'uko amatwi adusumira bivuga bishobora kwagirizwa umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo, bishobora kwagirizwa bamwe mu bategetsi cane begereye Perezida Ndayishimiye. Ni ibintu rero bitoroshe gose biriko biraba mu gihugu, biraboneka ko ibintu bitariko biroroha, nubwo abategetsi bariko baranyegeza amwe mu makuru bagahoyahoya kugira berekane ko inzu itariko irasha, ariko ibintu vyakomeye cane gose hagati y'umukuru w'igihugu n'ibihangange. Muriko murabona ko umunsi ku munsi Perezida Ndayishimiye yikurako igihangange, ivyo bamwe babona ko bitari buze kumworohera muri kino gihe ahanganye n'ibihanganye bikomeye cane, kandi ko uru rugamba ariko aragwana rushobora gutuma ibitari bike bihinduka mwa kino gihugu c'u Burundi. Nk'uko rero twabibabwiye, turafise inkuru nyinshi cane turiko turabategurira. Mu bakurikira cane amakuru, murazi umumenyesha makuru yitwa Kenny Claude Nduwimana. Kenny Claude Nduwimana akaba nawe apfungiwe mu iperereza. Ivyo Kenny Claude Nduwimana yagirizwa turaza kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Ni amakuru menshi cane twatohoje, turaza kugenda tubabwira ibiriko birabera mu butegetsi ndetse n'ibindi vyinshi vyagiye biranyegezwa abarundi batabwirwa. Mu kanya gatoya turaza kubigaruka ko cane, dushimike ku ntambara iri hagati ya General Neva n'ibihangange mu butegetsi, ariko cane tukaraba ibiriko biraba umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo yoba yugaraniwe muhiriwe adashobora kurengana imbibe z'igihugu canke ngo yidegevye nk'uko vyahora. Abasirikare bamaze igihe batabona amategeko avuye kubaramutswa, gutyo rero bakaba babona ko ibintu bitagiye koroha. Binavugwa ko uyo General Prime Niyongabo yoba yaramaze gusubirizwa, amatwi adusumira ngo yoba agiye gusubirizwa, yewe yaramaze gusubirizwa na Jules Ndihokubwayo, ariko nanone dekret y'umukuru w'igihugu General Ndakugarika Gervasi Nderakobuca akaba yaranse kwishirako umukono. Mu kanya turaza tubaha idonido kuri izo nkuru zose twegeranije. Ico utegerezwa gukora conyine ni ugufyonda kuri subscribe, maze inkuru zose zikanaza zigushikira ku gihe. Ibihe vyiza nivyo ndayipfurije. Mu kanya turaza turabira hamwe izindi nkuru nyinshi ziriko ziravurwa.